Nshuti bagenzi mudukurikirana mu rukurikirane rw'ivyigwa byacu indongozi yo kwiga Bibiliya, tugeze ku cigwa cyo ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 Gitugutu 2019. Rufise icigwa kidasanzwe, icigwa kiryoshe cyane, bagitaziriye ngo ico dusabwa gukora. Yesu ashimwe. Amen. Dusabwa gukora iki? Kumbure inyishu tuzakubikura mu majambo y'icigwa tuguma duhabwe na mushiki wacu Evelyn. Reka imbere yo gutangura tubanze twidondore, tuvuga abo turi. Je nitwa Manirakiza Lieve. Akimana Evelyn. Pasteur Denis Shimirimana. Imbere ko Evelyn aducishiriza ko amajambo nyamukuru ya kino cigwa, reka dusabe Pasteur Denis adushire amaboko y'Imana. Hagwa icubahiro Mana yacu, turashimye kuba wongeye kutwongera akakajo kugira ngo nantaje tunonoze ubwenge bwacu ivyanditswe vyeranda. Nuze rero tumurikishirize mpemu yawe yere dufashe gutahura mbere n'abatwumva bose, mwami bubakanwe nacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ego nanje ndabaramutse kandi ndabashimire ko bamufasha akanya ko kugira ngo dusangirire hamwe ivyigwa. None rero tugeze ku munsi wa kane igenekerezo rya 17 Gitugutu umwaka w'2019, ku cigwa kitubwira ngo ico dusabwa gukora. Mbega dusabwa gukora ryari? Dusabwa gukora iki mu kiringo ikihe? Aha tutagiye kure cyane y'icigwa, murabona yuko icigwa turiko cyo icigwa ca gatatu kitubwira ngo umuhamagaro w'Imana. Rero nimuhave muja kure y'icigwa iki batubwira ngo ico dusabwa gukora iyo twumvise umuhamagaro w'Imana. Mbega iyo twumvise umuhamagaro w'Imana dusabwa gukora iki? Aha batweretse imyifato ibiri yagiye iranga abantu imbere y'umuhamagaro w'Imana, canke se imyifato ibiri ishobora kuboneka mu gihe wewe canke uyundi ahamagawe mu gikorwa c'Imana. Aha batweretse ukuntu umuntu ashobora kwemera umuhamagaro w'Imana ubwo nyene ataca asabe canke akawanka. Ntabwo Imana imufata ku ngufu canke ngo imuhe igihano, urashobora kwemera canke ukanka. Aha rero batweretse imyifato ibiri yabonetse imbere y'umuhamagaro igakorwa n'abantu runaka. Aha batweretse umuntu wa mbere Mose bamutweretse ukuntu yagize umwifato runaka imbere y'umuhamagaro. Imana imaze kumuhamagarira ko yoyitumikira, ko yomutuma ngo agende mu gihugu ca Egiputa gukurayo abo mwihanga ryiwe ngo abasubize mu gihugu Imana yari yarabasezeraniye ariyo Kanani yo mw'isi. Mose yagerageje gutanga ibyo no kwita ivyireguzo bidafatitse. Aravuga ngo none jewe untuma gute? Ubona jewe ndi umuntu w'icubahiro nshobora kuja guhangana na Farawo? Ubona ko jewe nkomeye Abisirayeli mbega bazonyemera ko nje meze nk'inyambukira? Kuko turabizi yuko Mose amaze gutorwa n'urya mukobwa wa Farawo yaciye akurira ibwami. Noneho Mose amaze kubona ubuzima bw'ibwami atabwishimiye, kuko yababazwa nuko ubwoko bwabo bariko baragirwa inyagano, ava ibwami. Ivy'amateka yiwe sivyo ngomba ko twigako, ariko yemera kuja kuba umwungere, aragira umukuku. Nariho Imana yaciye imusanga mw'ubwo bwungere nyene imukuramwo, iramutuma ku gikorwa. Aravuga ati none ko jewe nzoba ndi umuntu agayitse, burya koko Abisirayeli bobo bazonyemera? Atanga ivyireguzo. Yongera aravuga ati none ko menga sindi imvuzi mu majambo yanje, ko ntatobora, nzogenda imbere y'umwami mvuge, umwami azonyumva. Atanga ibintu vy'ivyireguzo vyinshi vyo kwikengera, yerekana yuko ico gikorwa atakibereye. Aho rero kwari kugira ngo Imana imureke ice ituma mukuru wiwe Aroni, ariko kuko Imana yamubonamwo ubutwari. Nsabe musome ubutwari bwiwe ngaha mu gitabo co gusubira mu vyagezwe igice ca 34 umurongo wa 10.
igice ca 34 gusubira mu vyagezwe umurongo wa 10 ushikanye 12 haravuga ngo kandi mu Bisirayeli ntihigeze kuboneka uvugishwa n'Imana ahwanye na Mose. Uwo uhoraho yibonanira nawe imbona nkubone, nta wagereranywa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose uhoraho yamutumye gukorera mu gihugu ca Egiputa ngo abigirire Farawo n'abamenyekana biwe bose n'igihugu cose, no kubw'ivy'ububasha biteye ubwoba byose Mose yakoreye imbere y'Abisirayeli bose. Imana yacu ihabwa icubahiro. Naho Mose yagerageza kwikengera, Imana yaramubona nk'umuyobozi adasanzwe. Mbere Bibiliya imushingira intahe ivuga ko mu barongozi bose b'ubwoko bwa Isirayeli nta muyobozi n'umwe ngo yigeze guhwana nawe, kuko uyu wewe Imana yibonanira nawe. Urumva ko yari umuntu adasanzwe, naho yikengera, naho yibonamwo intege nke, akunze akaja ku murimo, yakoze igikorwa kitagereranwa. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amina. Uyundi mwifato tubona imbere y'umuhamagaro ni umwifato wa Ezira na Nehemiya, abo tumaze iyi minsi yose twigako kandi tuzoguma twigako mw'iki cigwa cose. Aba bagize umwifato udasanzwe imbere y'umuhamagaro, bamaze kumva ijwi ry'Imana rivugana nabo, baciye bakura hasi baragenda, ataco basavye, atabimenyetso basavye, atabwo berekanye intege nke zabo, ahubwo baragenda. Iki rero nico duhamagarirwa gukora uyu munsi, nico jewe, nico wewe, nico twebwe twese duhamagarirwa gukora uyu munsi. Igihe twumvise umuhamagaro w'Imana ntidusabwa gukomantaza umutima, ahubwo twari dukwiye guca dukura hasi tukagenda, bicitwa uyo mwanya nyene twumvise umuhamagaro. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen, amen. Iki cigwa ni cigwa gikomeye cyane cy'inkoramutima. Mu bisanzwe uri kurara ivyigwa byose kuva mu cigwa ca mbere n'icya kabiri, ubu turi ku ca gatatu, umuhamagaro w'Imana. Rero aha urabona ko bagerageje kudutwara batwinjiza ibaburo mu Bamedi n'Abaperesi, umugwa mukuru Shushani, aho Nehemiya yerekewe akabona ibyo agomba gukora ubwoko bw'Imana. Bidutwara kuri Ezira n'ingingo yagiye afata z'ubutwari kugira ngo akorere Imana, agarukane isho y'Imana mu bantu, sivyo? Mugabo ubu iki kigwa kirakomeye, icyo duzabwa kugira gute gukora. Ubu rero twavuye muri kahise tuje muri kubu twebwe, Evrine wewe, Lieve na Deni, ugomba gukora iki? Aha umwandisi n'amajambo yakoresheje yanyubatse cyane, avuga ngo mu gukora ibyo kwa fisi ibitabo indongozi yo kuga Bibiliya badukurikirana, ni paragrafe ya mbere umurongo wa kabiri uvuye hasi, yavuga ngo mu gukora ibyo yipfuza inde Imana ko twoyikorera, tuba turiko turagaragaza mu buzima bwacu ukuri kw'agakiza Imana yaduhaye. Yesu ashimwe. Yani majambo gukora ishimwe, gushimagiza Imana mu bikorwa byacu bya misi yose. Ese habwa icubahiro. Ego, Imana ni habwa icubahiro. Iki cigwa je kimpaye ivyiyumviro novuga ati bishika kuri bitatu. Icya mbere cyo umuhamagaro w'Imana, Imana ntidushirako agakandamizo. Ntivuga ngo wewe ndagutumye utegerezwa kugenda. Imana iratubwira hanyuma nahacu guhitamwo, niba tuyumvira niba tutayumvira. Mu yandi majambo, Imana mu gakiza itanga n'umwidegemvyo urimwo. Ni kuvuga ni uhitamwo kuyikorera cyangwa ugahitamwo kuyiyoboka no kutayiyoboka. Ikindi naco aha mbonye umuntu iyo atumwe n'Imana, umuhamagaro w'Imana, ureke kwiyumvira ingaruka yico Imana iguhamagariye. Wewe gusa gamburuka ugende, hanyuma iby'ingaruka we ntibikuraba, kuko Mose wenye n'ubwiwe yizi ko intege nke zo kutavuga neza kubera ko yari afite ingorane yo kubegeya. Byatumye rero avuga, yaragigimiza, byatumye avuga ati Imana jewe sinzi no kuvuga. Yabona umenga ntaco yokorera Imana, ariko Imana nawe yamuraba ikamubona nk'ubushobozi bwo kuyobora ubwoko bw'Abisirayeli, abakura muri Egiputa abajana mu gihugu
ciwabo bisobanura ngo twebwe turashobora kuyikengera ariko Imana itubonamo ingabire runaka yo kuyikorera. Nico gituma niba ufise ingabire yo kuririmba urashobora kuba utayiziko, ariko igihe wumvise ijwi rikugobereye ico kintu, mu by'ukuri wewe genda, Imana yamaze kubikubonamwo. Rero tworeka kunigana n'ijwi ry'Imana rituhamagarira gukora ikintu runaka, ahubwo tugashira mu ngiro. Twe ntitwitega ingaruka izwi n'Imana. Imana nihabwa icubahiro. Amen. Amen. Yego, murakoze cyane, ndabashimire mwebwe twafashanyije kusangirira hamwe kino cigwa. Nshimire kandi n'abariko baratwumviriza, ndabasaba yuko ico bobona kitagenze neza batatahuye mu cigwa canke iyindi nyunganizi nabo bashobora kunganira ku iki cigwa, ko bobidushikiriza byose nabo barahawe ikaze. Kandi aha turabe neza ukuntu Mose yagiye ku gikorwa atazi uko bizogenda. Natwe iyo turiko turakora, iyo twumvise umuhamagaro w'Imana, tugende niyo twoba tubona menga imbere harazitiye kandi niho tutoba tubona uko bizogenda, Imana niyo izi uko ibigenza. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Data Yeve naturangirize. Dusenge. Turashimye umwami Imana, umwami w'isi yose, ko abanye natwe mu kino cigwa gihambaye. Amina. Ni cigwa kidusaba kugira ico twokoze kugira ngo imibereho yacu ibi imibereho yo kugushingira intahe. Amen. Twerekane ibikorwa by'urukundo rwawe, tubeho ubuzima nk'ubwa Nehemiya na Ezira, tube abagabo n'abagore bafata ingingo zibereye mu gihe gikwiye. Amen. Kugira ngo dushobore gushimagiza izina ryawe mu mahanga, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.